nkunda igihugu canje ciza c'Uburundi niyo mpamvu ndose opportunity yo gukora ikintu gishobora kumva ko shano bivuga gute kumva ko nanje hari abantu usanga badakunda ibihugu vyabo yego urabizi usanga babivuga nabi ariko je ndose akaryo keza ko kuvuga neza igihugu canje nkagikundisha n'abadagikunda canye nababandi usanga ari abarundi bakihakana igihugu cyabo yego urumva je ndamaze sinibubeshe ndamaze no kuvyumva ngashwije sindi umurundi kazi ngasindi umurundi usanga ko barihakana ariko igihugu je navyo ibibero vy'umuvyeyi bakunda gufatira ku gihugu ku bintu nyene bimwe na bimwe igihugu cyacu kirakenye reka ndavuga iwacu kuko abatara iwacu ntabyo nomenya ariko urumva nfatiye no ku gihugu ciwanje hari n'abandi bihakana n'ibindi bihugu vyabo ndamaze kubumva bitewe n'utuntu tumwe bakabona nk'utuntu ufite bari babantu usanga bafata ibitagenda neza bakabirutisha ibigenda neza hari umuntu yavuze ngo je ngo mwana mukuru w'igihugu ngo namusaba yambi uri nava ngo namusaba iPhone ari nkamwe no kuri bo guteka imbere y'uno munsi ukavuga ati okay mwisabira ikintu wenyine ubwiwe niki wamusaba siba ngo nobivugira ngahanana jewe ndamushikiriye jewe ndazi yuko birapanze gutya ana ku murongo kandi nivyo ari na vyinshi byo bari bikeya ariko birimo vyinshi muri buno buzima duhura nyene n'inshuti nyinshi cyane zimwe zitugira inama nziza izindi zitugira inama mbi kandi iyo duhushije tukumvira za zindi zitugira inama mbi ubuzima bwacu bwose tuba tubutaye hehe mu manga ariko iyo ugize umugisha ukaronka inshuti nziza ikugira inama nziza ubuzima bwawe buba buri ku murongo mwiza Yes, bakunzi ba Shine TV reka ndabaye kazi ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira waba rero mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba muri media spana kugira ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ndinga misi yose ngakubwira ngo ntucike intege. Gucika intege ni ntabwo imwe isubiza inyuma umuntu bigatuma adashika kwihangiro giwe. Gucika intege ni ntabwo imwe isubiza umuntu inyuma cyane ugasanga asigaye ari umukene kandi yo umutunzi. Abarundi bavuze ngo umukene na nyina ramwe nkashasi ibyo kubesha. Nibaza ko atari kuvuga ngo umukene na nyina ramwanka gusa ahubwo ari n'ikintu gituma umuntu ataba stable mu buzima bwiwe iyo ukenye vraiment ivyimvire biragenda nabi cyane nimenye toujours kuri Shine TV kuri Shine TV nagenda abwire ngo big up sana ndi kumwe n'umutumire wanje mademoiselle bivana nico ushaka kumwita karibu cyane murakoze kumenga urashapfuye oya nuburohe gusa ndabona nsanze nuburohe gusa oya tugusanze ahantu muri nature by the way bimeze gute ni sawa twari mu kazi ahantu amateka menshi yego ahantu mimi mama kuri iminsi oya muri mood ushadukore ni meza ndi muri mood je nenda gukumbuye cyane uhora nkumbuye kandi nanje muranda gukumbuye shaje n'amanda gukumbuye biga je ndi ikintu cananiye ni kwigirisha nanje kandi iyo mfashe decision gukunda umuntu ni burundu no stop no import imiyaga kuburana kuba turi kure na kuri ibyo ntacho bigira distance ko manda gukunda cyane rego ubundi umutunzi ntaboneka kenshi abari busy no kurondera igihe twaronka umwanya iminsi yose twariko dusengera ibituri mu no munsi yego uravyibu sesa antre twaravyika igano twakora kuri airport abantu babonye gute vugisha ukuri hari igano twa promise abantu ko tuzoha tubaha ikiganiro wabonye gute mbwira ko wasanye ama commentaire narazisomye abantu batubwiye ngo tuzodugikore anyway mimi je ikintu kimwe numvise nshaka kukubaza sinzi impamvu nshagumye kinzamo cyane mugabo numva nshaka kukubaza kubera iki filme ibibero vy'umuvyeyi yaraheze tugeze ku nama ndabizi neza mugabo why ibibero vy'umuvyeyi ushaka mvuge impamvu nayikoze cyane yego nkunda igihugu canje ciza c'u Burundi niyo mpamvu ndose opportunity yo gukora ikintu gishobora
kumva ko shano bivuga gute kumva ko nanje hari abantu usanga badakunda ibihugu byabo ego urabizi usanga babivuga nabi ariko je ndose akaryo keza ko kuvuga neza igihugu canje nkagikundisha n'abadagikunda canye nababandi usanga ari abarundi bakihakana igihugu cyabo ego urumva je sinibubeshe ndamaze no kuvyumva ngashwinje sindi umurundi kazi sindi umurundi usanga ko barihakana ariko igihugu je navyo ibibero by'umuvyeyi ofete igihugu n'umuvyeyi impamvu ibibero by'umuvyeyi iyo umuntu ari mu gihugu abari nkaho yicaye ku bibero by'umuvyeyi urumva kubera ko igihugu bwabyo n'umuvyeyi iyo uri mu gihugu ni nkaho wicaye ku bibero by'umuvyeyi so rero urumva ndose akaryo keza ko kuvuga neza igihugu canje no kugikundisha batagikunda no guhanura babandi bihakana igihugu cyabo sinari kukagisha so ndumva yuko ibiro by'umuvyeyi ni muri iyo ntumbero nayikoze nubwo ntayihejeje nubwo wavuze ngo yaraheze ntirahera sinzi niba ari satani si kuvuga ngo yaheze ahubwo twabonye ko watandukiriye iyindi natandukiriye iyindi ariko sinayitandukiriye kubera ko ntashaka gukora iriya ahubwo iriya nyine isaba uburyo burebure cyane iransaba amafaranga menshi kandi ntayo ndaronka ni nayo mpamvu abahora bayinyishuza niyo mpamvu ituma ntarayibandanya hari abavuga ati mbega ko ikindi washuje gukora inama yo niyagusavye makeya oya inama n'umuntu yasapotinze arambwira ati ndakwemereye ibi n'ibi ukore iyi nako ndayimubwira nyene cyati ndayemeye kugushigishira uyikore nkaho nubuho kwitanga uyu bati okay twagiye ndemeye gushigikira ibero by'umuvyeyi bandanye cenze kuri terre mu kiganiro cacu nibaza ko tuba turabwa n'abantu batandukanye ndetse n'abantu baba bashaka kwishusho y'igihugu cacu bien sûr ibenda y'igihugu cacu ibandanye igahungabana ku isi yose bakamenya ko dufise igihugu ciza uvuze akantu gakomeye cyane k'abantu biyakana igihugu cacu ciza wowe mu bintu wagerageje kubona wibaza ko ari niye mpamvu ituma abantu biyakana igihugu bavukamo canke bakumva batari proud y'igihugu cabo bakunda gufatira ku gihugu ku bintu nyene bimwe na bimwe igihugu cyacu kirakenye reka ndavuga iwacu kuko abatari iwacu ntabyo nomenya ariko urumva nfatiye no ku gihugu cy'iwanje hari n'abandi bihakana n'ibindi bihugu byabo ndamaze kubumva bitewe n'utuntu tumwe bakabona nk'utuntu ufite bari babantu usanga bafata ibitagenda neza bakabirutisha ibigenda neza kuko nubwo usanga hari ibitagenda neza haba hariho n'ibigenda neza cyane urumva niba abantu usanga ho guha agaciro iciza bafuma basasira ikibi canke kuvuga ivyiza bakavuga ibibi rero bene abantu baba bagoye urumva nubwo ahantu hoba hari ibintu bitagenda neza haba hari n'ibigenda neza kuko ino tutofatira kuri ivyo bigenda neza hama tukabandanya ibitagenda neza tukavyereka Imana rero abo bantu nyene barahari kandi cyane si niwacu gusa no mu bindi bihugu no mu bindi bihugu rero guys tuza kuvuga nabi igihugu cyawe nimba ubona ari bitagenda neza bisengere bibwira Imana yishoboye gutuma bigenda neza ariko mu by'ukuri iyo ugiye uravuga nabi igihugu cyawe sinzi uruhande no gushiramo kuko nabo buri kurabwira baragutwenga baravuga ati none uyu dufate nk'akarori nko mu kindi gihugu ukavuga nabi igihugu cyawe abo uri kurabwira ati none uyu ariko aravuga nabi igihugu ciwabo iki cyo carimwe azokivuga neza guteze hamwe ho kwaduka nk'akantu cyangwa akantu katogenda neza kuri we maybe yakivuga neza kuko hari ibintu bitaragenda byose bikigenda neza hari ijambo ry'Imana rivuga ngo igihugu cyanyu ni cyaba amahoro namwe bwe muzoba mubaye amahoro niyo mpamvu tuba dukwiye gusengera igihugu cyacu ukwiye gusengera igihugu cyawe cyane 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 usibye ko ari n'itegeko gusumba kuvuga ibi ivyo uri kubibwira nde umuntu uri kurabibwira hari icyo yofasha kugira ngo basi byibura bihinduke bwira Imana nituma byose bihinduka bishoboye ariko kugenda uravuga nabi igihugu cyawe si umuco mwiza pe guys jewe nagira nsabe imbere yuko mbandanya nagira nsabe abantu
muhora muvuga ko igihugu cacu ari kibi mubanza mubihagarike mimi nshaka ko tuvuga ko entrete abantu muhora muvuga namwe ko mukunda igihugu cacu ukabukunda igihugu cacu ukaba wararavye film ibero vy'umuvyeyi ukaba utayiraba genda kuri Mireille official urabi iyo film hama niho bona wa musupportinga ntuvuge ngo urakunda gusa abantu bavugira igihugu ya umusupportinge mu buryo bugaragara amafaranga nimba ufise amafaranga uzana amafaranga nimba ufise imashini uzana imashine nimba ufise kamera uzane kamera yego pe c'est ça no kuko muri ivyo byose avuze nta na kimwe mfise ubwo nyene ndavugishijwe babantu rero muhamunyandikira mukambwira ko mukunda igihugu mukambwira ko mugira ikintu mushigikira abantu bariko baragerageza kugira ngo ibendera y'igihugu ihungabane mu mahanga so hari ikintu ushaka kubaza rero ndashaka umbwire amaparti principale ari muri rya filme yawe ishusho wowe washatse kwerekana ku gihugu uko narabonye nk'ivyo vy'abanyeshure kandi abanyeshure baberewe twari tuberewe cyane naciye numva kuvuga ati kubera utantumiye ngo umunyeshure wawe bure kandi mfuna nifite n'agatwe k'abanyeshure oya mba wari ufise umushatsi kiriya gihe ariko twese tuba dufise umushatsi ego urumva nana hari igihe dushobora kuvuga ngo hanze niho hari ubuzima bwiza ego sibyo ariko mu by'ukuri twese dufise inshuti ziri hanze yego ni ukuri amafaranga barayaronka yego ariko buriya nino umuntu ariko arakora aronka amafaranga ndetse ufite abatunzi bari hano kandi batayakuye hanze nuko turifuza kuja hanze tuse kuraba uburyo hameze tubona amaneje sibyo tubone twambare biriya bikoti nyene twumve nyene hanze ngo haba ibintu nyene byinshi byo gukora iki n'iki ariko nino simbona nino dukora tukaruha ego turashaka kwa dukora tukaruha ariko ntituronka amafaranga nyene ahwanye n'uburuhe twarushe ariko mu by'ukuri ndizera neza yuko umuntu ariko arakora araronka amafaranga of course bishaka kuba ariko ndaronka uyu munsi ariko ndizera neza kije nzo yaronka so rero ikintu nashaka kwerekana hari ibintu twamaze gusetinga mu mutwe yuko iyo umuntu agiye nk'akarongo hanze ego hari ubumenyi none tuvuge hano iwacu hatabumenyi buhari hari aba barabufise ubumenyi kandi batiba barajana hariya sibyo rero nashaka kwerekana yuko nashaka kwerekana yuko hanze tugende sibyo nukuri tugende ni sawa ni vyiza kuko hari ibyo bafise kumbure twe tutararonka sibyo ariko navuze ati aho uzoba uri hose ibendera ry'igihugu cawe rizohora rihungabana mu mutima wawe ni ukuvuga ngo ugende urondere ariko my friend wibuke iwanyu ayo mafaranga uri kurarondera ntugumeze kuri konte he na he garuka uyubakisha igihugu cawe sibyo nk'abantu bari hanze ugasanga bafise nk'imiryango nk'utuzu tubabomokereko kandi bariko bakorera amafaranga amadolari ni menshi none ayo mafaranga yawe uri kurakora guys igihugu warakivukiyemo niho wataye uruzogi kumbure warize amashuri y'intango na secondaire na universite hiyo wagiye kungura ubumenyi cyangwa uronka amaburse cyangwa iki ariko byibura mu gihe urose icyo kintu wagiye kurondera hariya nimba ari ubwo n'ubwo bumenyi garuka basi ubutange kado mu gihugu cyawe je nicyo nariko ndigisha ugenda ariko wibukiye kugaruka niba uhezagiwe urose amafaranga garuka wubaka igihugu cyawe aharumva ni muri rusangi niba ndi umurundi kazi ningende niba ndi umurundi ngende ndondera amafaranga nimara kuyaronka byibura uko tuvanga ngo Burundi ngo dufise amabarabara mabi dufise ibiki n'ibiki ariko byo gusanga nibarabara giwanyu ntushoboye no kurishiramo kaburimbo cyane ntushoboye no kunashiramwo ipave ni pave isego ngo reka iki gihugu cyacu ni paka leta oya byose simpaka leta muri ivyo mwere yavuze ngo leta ni jewe leta ni wewe rega leta ni wewe leta ni jewe simpaka leta nimba afise amafaranga ndayuba ninubaka inzu nziza mu gihugu canje batiri yanzu iriya nzu nyene amazu y'Uburundi ukora meza nuko rero amafaranga tuyarondere ariko tureke gukomeza ku makonti twubaka amabarabara twubaka amazu tugira ibiti nyene ibintu nyene byatuma igihugu cyacu gisharizwa kigasa neza kabisa je mu bisanzwe niyo nyigisho nashaka gutanga uhejeje kuvuga ibintu bikomeye kandi novuga ngo bikora ku murundi wese yoba like akurikirana ibiganiro ariko nari nshaka kukubaza uno munsi wavuze ko gusupporting
ariko nka hamwe boguhamagara like nk'ubu hari umuntu yavuze ngo je nk'umwana mukuru w'igihugu ngo namusaba yambi uri nava ngo namusaba iPhone ari nkamwe n'ukuri bogutereka imbere y'uno munsi ukavuga ati okay mwisabire ikintu wenyine ubwiwe niki wamusaba ibintu namusaba siba ngo nobivugira ngaha nana jewe ndamushikiriye jewe ndazi yuko birapanze gutya ana ku murongo kandi nivyo ari na vyinshi byo bari bikeya ariko birimo vyinshi cyo gihe wocu usaba ari nkamwe muhuye surprise wocu usati mwe muyera manuka kubera ko ari gihe je no sanga nsavye asanga savye nabi baba mugashururu kwa kundi kwa hazunguruka hejuru yawe akore ariko amukorere yego hari ikintu kuko hari igihe nka twebwe basineyaste mu by'ukwitwa dufise ibintu byinshi cyane ni nk'abanyamakuru dufise kandi hari igihe uba ufise ibintu muri we wumva ushaka guhereza urwaruka rw'igihugu wumva ushaka guhereza abantu aba mama aba papa urwaruka kubera ko nyine y'Imana yagushizemo iyi mpano bifise ibintu byinshi nyine baragushizemo kandi aba isi bikeneye rero ukabura uburyo bikora kubera nyene mu kuboko kumwe haraho kuboko kamasa uburyo reka tubivuge urumva rero je no byimenyera kweri zo mu mubonano reka twisabire kugira ngo tuze enjour dushikaje muri ibyo bibanza hama tugisha dusabye turakeneye gushigikirwa na rega kandi je nuvuga ati abantu bafite intudayikigo mutima wo gukunda igihugu nuko je no mwisaba ati bashigikiwe nukuri kandi turazi ko batubwira ko badukunda nuko imwe mama bitubwira pe kandi biratunezera ko muratwankoraje ko mushizemo kandi kantu ko kudu urushaho kudufasha kandi ababikora Imana ibamugisha kandi n'abaduhamagara hari umuntu yari yampamagaye arankora ku mutima yambariye ngo abigitega ahantu mu misozi sinzi uburyo yahambwiye arampamagara arambwira ati mimi wowe ufise rimikashi iyi nimero ikora imikashi egiriko ntihari kubera iki ngo banzurindire ndakubwiye mu nyuma cyangwa yarampamagara ama akoresha amayinite arambwira ati hari akantu shaka kuguha nyene ndashaka kugurira ifana imwe kandi no kurumba bari ruyakiye amashara yindungikira iyo fana imwe oya yarimo nka zibiri yarimo nka zibiri man urumva ko aya mafaranga twokwita ngo ni make ariko na amafaranga nukuri yarankoroje amosozi ndabona ni gute umuntu ko yambwiye ati mimi ibintu ukora sinzi ko umuntu yoronka nicaguha kubera ko biradufasha jewe ubwanje byarampinduye hari wambwiye ryari ati jewe ndavye ubuzima bwawe canke intahe yawe yatumye mbabarira igiharaci imyaka myinshi narase kubabarira umuryango wanje warankomerekeje warankoreye ikibi numva sinobabarira ariko wenda kuravye ingene wihangana ingene witwara nkarakurikirana ubuzima bwawe intahe yawe ti ubu narababariye sinzi n'ikintu nogo ubu narabohotse narababariye iyo umuntu nakugirira ikimazi nukuruzi uyumubwire umutera intege kuya gushimira abantu bakihaje urumva uwo muntu rero yampaye iyo fanta yarankoze ku mutima ndafata nene guti uyu muntu kandi hari n'abandi baba bitwandika abandi bayafise ariko atofana guhaye akoga bahubwira we gusa ndagukurikirana we gusa kuhaje we gusa kuraje ngo ibintu ukora vraiment birangyohera nje nagenda abwira kintu kandi afise n'ubundi we yamubwire amajambo yego ni meza ariko ibikorwa biravuga gusumba amajambo cyane kandi ninkubwira ko ngukunda cyaje narabitoye kweli kugira urukundo ntibaruvuga bararukora urukundo ntibaruvuga bararukora yego hari igihe unaruvuga kuruvuga navyo ni vyiza ariko ruherekereshe ibikorwa gutanga n'ukuri ntibisaba ko umuntu aba afise gutanga n'umutima hari umuntu twahuriye muri ville kuri kiosk aranga ati mimi sifisi ikintu noguha kubera ko ibintu ukora je sinzi ubona nyine ko yarengewe uradufasha uruduteramisha turari byinshi tumaze guhinduka ko acha amafaranga 1000 yani 1000 cy'amarundi nta nifana kiguru burabizi ariko nuko ariko uragibika ukavuga narabati none uyu mutima cyo bita umutima w'Imana n'ukuri hari abantu
gusa nyene yambereye umwigisha. Yego. Yeah. Biba ari ibintu bikomeye cyane. Gituma navuze ko duteba ngaho hantu. Turi ahantu abajene batinye like guhaguruka kubw'igihugu cacu. Kubera ko bavuga ngo urumva nibi jewe ntibindaba, hari ibintu bitegerezwa kuraba uko biri kose. Uko igihugu cacu tubwirizwa kugikunda, kugira babivuze tubwirizwa kugikunda kandi tukacubaha kandi tukagikundisha n'abandi. Ninda kubaza ntakunze igihugu canje noronka umutima wo gukunda ic'abandi. Koma burya twari abantu bihenda, sinumva ingene ivyo bintu byo wobifatanya ari bibi. Nyene na rukundo uba ufise udodo uravyemera, nimba uwumva udakunda huba ni kwa kundi babantu usanga batinya no kwerekana iwabo ngo nukora ko hasa nabi, nukora ko mama hatari amatara canke hatari ibintu bimeze neza, hatari amakusiro byumva bagatinya kwerekana iwabo. Ariko iwanyu uko hoba hasa kose ni wanyu pe. Je narabonye igihe namara amezi angahe ntari hano, narakumbuye ino mva ndakumbuye narakumbuye none nkahora ndaba filime ugira ndabiwacu gusa amabarabara iki niki wafate hari igihe amahira ni muhira pe. Jewe bambabarire, hari akantu umukuru w'igikoresho yigeze kuvuga bamera nk'abagakinirako, akantu yigeze kuvuga ko umuburundi ari muri Eden. Burya abantu bataraja ahantu batari wabo baze babibaze bazobona how much igihugu cacu. Regi wanyu ufise kuhita amazina ushaka yose. Jema numva nohita igihugu c'amasezerano, numva nohita hamwe baje bayisiraye bagiye bari hari muri Kanani. Muri Kanani ahubwo. Iyi ni Kanani yacu. Mimi uvuze ibintu bikomeye cyane. Mugabo turashaka ko tugenda turamenya kuko ari akantu tanguza ke kari ibigiye inama bigira imana na tugiye tuvuye ku kintu cyitwa ubumuntu. Burya muri filme inama nibaza ko harimo message kandi ikomeye cyane. Mbega iyo message no nyine ifatanya n'igihugu vraiment kugira ngo kubera ube kugira abantu nuko uri umuntu d'abord ufise n'uwo mutima wo gukunda igihugu. Hama uyishaka ko abantu bakunda n'igihugu bategerezwa ko bafise uwo mutima d'abord uwo muntu mu buzima busanzwe. Kandi hari no kuntu ushaka no kuvuga neza igihugu cyawe n'abatagikunda n'abari bakizi nabi bagatangura ati wow. Je ndazi ko abantu benshi kweri bifuza gushika mu Burundi kubera iki mvuga ndahavuga iki niki ni heza no kuri wacu ni heza. Wacu ni heza pe. Niyo muze tubatembereze muri visit Burundi. Je ndasabye abantu bazohora baza muze mutubwira yego kwe ndashaka muze muntembereze mu bibanza bingahe. Muri ya filime yanje nama yego kana ko nakiniye muri location nziza pe. Yego me vraiment kandi nuko abantu banije location mwakira amashugwe yanyu Imana bamusinzi bagirwa neza yanyu. Hari abarundi banyandikira ngo mimi ngo ntwatuzi ngo bwa ndi Burundi ngo hari amazu meza nkayo. Yego iyo nzi ngiba nk'umuntu ngo cyangwa ni hotel yabamo umuntu. Rero haragiye ubabona abana babona nk'agace kamwe katari keza ariko hari n'ahandi heza kandi n'ahandi hatameze neza. Tuzohakora hamere neza, hazomera neza mu izina rya Yesu. Kandi nitwebwe rega erega afite amafaranga sha hagace hari akarere wibonera ukavuga atakanane kubana nagahejeje ariko nakaraye. Yego filme rero inama ihagaze kuki mu bintu ahanini ihagaze kuki ku bantu batarayiraba navuze amuja kwirana kuri Mimi Haye official. Kandi abantu bavuga Mireille si ibyo pe. Nze muravuga neza izina ryawe. Barankosoye muravuga. Yarampakije. Ariko umuntu avuga nabi izina ryawe no kuri. Kumva no kuri ariko aragusotora. Narambwe ngo Minyoni. Ibanze. Ndamurivire ngo Mr Minyoni. Ngo Mr Kani. Mr Minyoni. Ogera bize. Ngo Mr Minyoni. Et voilà. Pana Minyoni. Ayera ngo Mr. Guys, please. Mugabo mbandaba babwire basi ukuntu boze baravuga. Bavuga Mignone Diamond. Bashaka gushira Kami nako. Mimi. Miss Mignone. Miss Kami. Pana Mr. Pana Mr canke Miss Mignone. Okay. Urumva inama rero. Nana muri buno buzima. Duhura nyine n'inshuti nyinshi cyane. Zimwe zitugira inama nziza, izindi zitugira inama mbi.
kandi iyo duhushije tukumvira za zindi zitugira inama mbi ubuzima bwacu bwose tuba tubutaye hehe mu manga ariko iyo ugize umugisha ukaronka inshuti nziza ikugira inama nziza ubuzima bwawe buba buri ku murongo mwiza kandi hari n'igihe umuntu ashaka ati nawe jewe izo nshuti nziza ntazo ndabona nta n'izo mfise neje no shambaho gute mugenzi gisha inama Imana jewe niyo nama je nkugiriye kubera ko nayo nshuti nziza ushobora kwigisha inama kubera ko nawe n'umuntu gasanga nawe akugiriye inama uko avyumva ariko atabajije mpwemu yera gasanga navyo biragucanza ariko igihe cyose ugishije inama Imana ntibishobora kurangira wicujije ntushobora kwicuza ico ndishobora kwicuza habe namba gisha inama Imana niyo nama yanje mu buzima bwose wowe burimo mu byo wiyumvira gukora mu byo uri kurakora no mu byo utegekanya kuzokora gisha inama Imana niyo nama je naje kubagira jewe mimi haleluya mbese nka zitatu kuri niyo nama je naje kubigirira ubuzima bwanje bwose ndumva nogira inama abandi kugisha inama Imana kubera ko Imana ikugira inama ni wicutse mu bisanzwe message itekeye ngaho ni gute nogira iyo nagishije inama abandi bantu cyane je nkigisha inama je nyene birangira gute ni zihe ngaruka zibibamo nyene ni byinshi ko umva ifite ibice bitatu ubona tugiye kubazanira nk'ibice nka bingahe ibaze ewana mutanguriye Apple oya abantu bo kwishanya TV mugomba kungurira Apple vraiment reka ndakubwira umuntu ushaka nkihanagura akayasha hari abantu uko ibintu ndiko ndabategurira byiza cyane hari abantu bahora bavuga ngo mimi duhe nimeho mimi duhe mimi kuko udaha nimero abantu bakuronderera siba mohe je nashaka ko kibe gusa urumva ikibazo ngira noneho umunsi wadusanze kuri terre wabyiboneye hari telefone wambonanye biba bigoye urumva ugasanga reba twandikiye ndagerageza gukonsa ikintu kimwe ugironderwa n'abantu benshi kandi uri directrice umuntu akomeye cyane ewe urakomeye Kristo ari muri je warakomeye nta muntu yanka uko kwatura kwaje fise ahubwo unkomeza cyangwa utuma Kristo muri warakomeye hamagata gukomeza nagenda kubaza uzohora ufata kugira ngo ngire equilibre ya telefone uzohora umuntu genre telefone canke wewe uvuga uti nimba uyu munsi nimba mfashe mu masaha yose basupanga nibwo umuntu yakwandikiye uyu munsi urare ugize effort yo kumara ama message office nivyo ukundana ni hande uco usanga ubuzima donc mu bundi buko inyuma ya filme ngo mfise umuryango urabizi ngomba kwitaho ndabizi urumva meme nanje erega imbere kuronka amayide muri filme haro nka bon je ikintu gituma ndabikubwira haro nk'abantu bashaka kukurondera bashaka gushaka nka nimero ugasanga basukaye nka mutoyi wawe ukavuga ati uyu muntu yakurondera umubazi hama kubwira basi ugataguha message basi urazi ikintu mbona ushaka ugikorereko akansomera ama message yes mba nyese none aciye urumva na Jeff kibazo basi urakoresha umuntu nubwo bari mutoyi wawe kuko uko je no kwishura umuntu hari giwe atariko yobishura usanga maybe abishuye ibintu bitajanye kandi usanga arankomerekereje umuntu niyo mpamvu ndabitinya ariko buriya ndacabaraba nti eske ninde nzizera kazaranyishurira mu message cyangwa naso ariko biragoye mba numva no biyishurira ariko biragoye ariko basi ikintu cyamara nisabira abantu yarabwiye gutuma message ziba nyinshi ikintu nenda kugenda ushaka gufata 30 minutes ukora ko ta message très important yakurondeye uwo munsi ndabijibyo kwandikira bite point ubundi bite point kandi iyo umuntu nagukeneye nuko arasigamo na call voilà kandi iyo umuntu yasizemo call nukuri cenda murondera pe abantu baze muhore mugikora basiri ibyo uranyandike message ubona nyene yihuta sigamo call hanyuma sigamo call hanyuma nukuri nanje mbonye umuntu yamamagaye muracenda muhamagara cyane nanje kamari ati sorry mwambuze nayifatiriwe hanyuma tukavugana nimba ari nk'abo turi kumwe mu gihugu nahamagara call isanzwe nubwo nabandi imbere ya kamera nukuri call isanzwe ndayitaba ko simba nzi
nindamamagara abantu muri mu gihugu caje muravyumva abantu bari hanze unyandikiye cyangwa unyandikiye kandi ndavye kwishura basi nyandikira aho usigamo call uko ndaraba amaperana musaza canka sigemwo nka audio ikubwira bijye birarusha kwishura umuntu yagiriye ko zihayagize atari ni sawa kandi ukuri na mutima mubi ngire ko ndanasaba n'imbabazi ubaye n'abantu banyifurije anniversaire ntaranishura urumva uzi ukuntu byagenze warayibonye ko anniversaire yanje yahuriranye n'ibikorwa bya Ineza meme nanje sinarusumwa yo kwitekereza mvuge ngo nanje ngo nagize anniversaire byibura ndayinjoying bwake nayikoze ari dimanche bwake tugenda mu Rumonge muri shooting urabizi ko nabikubwiye tumara une semaine dukora nta n'umwe wa telefone turonka tuvayo nshikira mu yandi urumva nitsi ndazishura nimba hari umutima mubi nta mutima mubi kimwe gusa no kuri naranditse kuri stat nyene ndashimira abantu bose banyifuriza isabukuru nziza gusa nyine umwaka nta makado kweri narose jenzo kwihira ikado kandi je narayikwemera nimba ndiko ndindira ndashimibuhe umviriza abantu bifuza abonetse nuko indayishira kandi ndabwire abantu mwifuza ko umwaka niyabaye menshi pe abantu mwifuza arampararutswe baraguharurutswe subira usenge mimi subira ku musozi ndasubira ku musozi subira ku musozi je ndashaka ku mavi umuntu ashaka ko duhika domimi anyandikire kuri 76 991 348 unyandikire ati jewe ndashaka ko duhika domimi minyone no kwindi umwana mwiza ku buryo nzoca ku buryo utorya amafaranga y'ikado ya mimi amafaranga y'ikado afa naho ngira satani nogeragezwa sinogeragezwa ku mahera ya mimi guys iyo duhuye minyone ewa abari ibintu mva hanye twovuga bugaca bukira tukavuga bugaca bukira ariko arabe ntamvugishe menshi kuko ndashonje urashonje kubera ki vraiment ushaka guys abantu je no base film ngayibone hari ikintu kimwe nashaka ko maybe ko dukufatirako film inama tuyitegeye ari kwanza yindi season nibaza yuko uku kwezi nikuzohera basi tutabahaye trailer kwezi kwa gatatu rero mutangura kubona amaparti kuri iki parti ya kane ya gatanu aho Imana nyine izogarukiriza ikindi kintu ngira mvuge ariko ku kwezi vraiment genda bemereye trailer kabisa mubone nyine ibintu z'imiriro tugiye kubaha ko ndusha ubureso bw'ubusa hari ikindi kintu nari nibagiye bantu mwamamaza bantu mufise amaproduit wayi mudaha akazi mimi Jesi ndabane mwe warambonye umuntu sindi umwizigiye Jenge yasinyane partenariat na miyo gukorana ama publicity nzema ndondera akazi dukora ndavyemeye kandi twabikora neza kibwi cyambe turabana b'Imana kandi turabakozi nta bunebwe tugira kandi dufise n'umwete icyo tudafise n'igiki ntarakimwe inzigo yonyene vraiment kintu tudafise n'inzigo no gukora ibintu byawe nabi no gukora ibintu byawe nabi ibisigaye turi nabi abantu mufite ibintu byo sinzi ngene kanjemo kubera ko ndi mu bantu urahishuriwe pe ndahishuriwe kabisa kuko je ndi mu bantu barabona kuko ufise d'abord dufise na visibility cyo kintu twacibagiye dufise ama platform manini no kuvuga ngo hose no kuvuga ngo bimagiye gukora ikiganiro YouTube Instagram Facebook TikTok ngo ngwiki wagenda dufollowing gusa wirabire abantu borera mufise ibintu mushaka kwamamaza muze muraduha nakazi kugira ngo tubamamarize amantuze yanyu kandi n'abantu no kuri kubera ko nyine batuzimwo ubwizigigwa barazi ko banaduhaye no gukora ku kazi kabo tutobatenguha ugakora neza pe muduherega nibyo bituma turonka aya mafaranga yo gukora ya film era ushobora kutabufisa amafaranga muka ufise iyo produit ukavuga ati reka je ndabahe amafaranga muge muze muyakorere reka turonse naho kazi twagakora kandi bimeze neza cyane ava yuko turangiza ikiganiro cacu nashaka ko tuvuga ku bintu twavuze cigana tuzoza turakorana ikiganiro wabonye gikenewe like je nashaka ko tubanza tugahera ngaho kirakenewe cyane na tugomba gukora ikintu cyatumye abantu baratubwiye mu commentaire baradusaba tuje tubakorere ahubwo tuzotangure ryari turabivugana inbox reka dutangure basi dutangure kubaha kwa gatatu yes
turashobora kubishutinga mava canke tukavuga tuti kundwi tuzotora bakiganira rero abantu bashaka kuzohora bamamaza baciye muri ico kiganiro mutangura muduhamagare ego sivyo turahari yes mutangura muduhamagare twabamariza ibintu byanyu amaproduit yanyu n'ibindi byinshi mufise muduhe tubabamariza biciye muri ico kiganiro abantu bazokunda ico kiganiro bakagisupportinga bakavuga bati turashaka kwamamaza biciye mu kiganiro canyu nimwaza n'ingubu nako turavyemeye n'ukuri of course kandi twebwiye twemeye ikintu turagikora kuko gusezerana nushitse wopfa muri ico usezerana yego murazi ko kuri airport yavuze ati tuzobira kuri inshuro rero byemeye yego ndavyemeye ahubwo dutangure no musi turaza kubukinga umunsi tuzoshutingamo nyene tufate n'umunsi wo gusenga ko ego tuba tubisengere vraiment je ndagushikiye cyane tubisengere mimi reka ndagushimira murakoze cyane nizere ko ibyo tugiyemo bizakugenda neza kandi ndakwifuriza n'imigisha myinshi muri mars zitangwa n'imigisha tuze tubone iyo kiganza cy'Imana gukora ibikorwa byinshi hari ibyo ntarabona uko bizogenda ariko witeka nshobora kumanaginga ibintu byose sibyo nshobora kumanaginga je hakora manager ukomeye uravyemeye kandi uri mu mavuta uri manager ko kuva kera uri mu mavuta cyane ndayarimwe ahubwo ni gutari manager wanje ko uri manager kaje mu manager ndasema ko no manager nabi kabisa kaje ndiko imana mwe murayizi cyane mimi reka ndagushimire cyane urakoze cyane ya uyu mwaka wahugeze turashima kandi n'ibiri inyuma twizere ko bizogenda neza nuko ndabwiza ukuri tubwira abakunzi bacu minyone hari ibintu byinshi turimo uyu munsi tubirota kera tutarabona n'ukuntu bizogenda tukaza muri kino kibanza mu gusenga tugasenga tukabwira Imana tugasinze ariko mu by'ukuri minyone rero arambwira ibintu by'indoto ziyiwe ntawe n'ukuntu bizogenda akabwira mimi ibi nibi nanjye tibukye ibi nibi tukavuga ibintu tuzokora ariko ibyo twavuganye tuzokora sibyo tuzokora numva ko tugiye gukora ibindi bitandukanye kuko ari ibyo tuzokora ibyo biri mu bugombe bw'Imana rero gusenga ni kwiza gutuma nyene dukomeza kuba mu masezerano dukomeza kuba mu mugambi w'Imana ndemeza neza yuko hari igihe umuntu ashobora kuba mu bintu Imana itamugomba ariko gusenga impamvu kudufasha gutuma tuba mu mugambi w'Imana kugatuma tuba mu vy'Imana ishaka ko tubamo niyo mpamvu dukwiye gusenga cyane tukanabikunda mbega bikaba ubuzima bwacu reka rero nizere ko hamwe n'Imana birashoboka byansura murakoze cyane TV never give up ntimo giving up abifuza ko tuzokorana namwe ge mutubwire kuko je ibintu ndumva ari fire and fire bye cyane